we Reganda hat. Mana yanje we. We. Ibitunguru nabyo nimengo ntibisha ibitunguru ibisereri mana yanje aka umucena uraremereye ibone sizamo umucero ubonyene tushaka gucerisha umviriza kubona kubwiye uteke gushika umuntu nashavura magenda shonje nyarutsa kandi gira n'ingoga reka kuturanje umutima umviriza nta kukurya umutima ni wowe nakubwiye ni uzoro guhegera inkono uteka ugira iki sivyo je uzorunzana nka mabuja wiwawe kandi ntawe uzovyankira ivuga buke ibiki uvuga ntiyana naho nti nyarutsa nyene ifungurwa mfungure kuko ndashonje nanje natetse byinshi ubure kudasakira nyene wuzuzugoroda kwa nijo ariko urabwira ko nsakira umviriza urabiteka muga ntabyujya turaraba kuza kubijya ntabyuza kurya Yosa flora shushu mengo amzo gwari no kuguturira rukanarenza ngaho bati mva hejuru nagwagaze ku mutwe kandi nta majambo nkeneye urumva nta majambo nkeneye shenziwe reka ndagutekera gose usakangere byose to bona safuriya nashi mana yanje we anikwa kuva chichi vipi bro naona vitu vya melange naona nakuja bro none matama wa wari he kumbona umenga ari uri ku mitao matama wanje reka shara gwa aragwaye none nta n'umukozi ufise basi konze haje ibintu by'amaterambere bazana abakozi bakaza baracukura wapi ni myororo gusa none ubuko nanje uvutyaje byo madiri none umva biza kugendeka kwe mbona umenga uri kugaco wapi umugore karasigarwa yo kuguru vrema cha man ariko nkajewe nubwo yo bagwaye Jesse note reka guteka ni kawaida na nubi ariko man reka ndazivune mugabo wakura tunatumara maji twebwaga kenzo jamwe n'imiti ni umugabo yaratagwa none ngo umugore ni yagwara akaja kwa muganga aposiga n'imidiro aposiga n'imidiro pana kibeje reka nakara uteka wakara rero kumufatisa kuri kara safuri man ariko urazi gucukura werega usanga warabaye umuboye jima wanje aguma nyera kukungene ndoza ndagaragura iyo ndurumva nga niyi okay madam ni sawa none ando bisu madam akazi katanga kwataramuka umviriza kuri nzuru kwanza sivyo indira kwanza je nyagama na ucu yaga umviriza reka shiri wa muceri kazibi waje gutanga ngaho amategeko cyane yabo
nje kuraba umuhungu w'ikijuju ariko arateka ngango n'umugabo umviriza nimba ari ikijuju so wamugize ikijuju urumva kandi nawe nakubwiye ati nta majambo nkene nakubwiye uteke sivyo hama iki kirogorogo nka wewe sinzi nico cyaje gukora ngaha sivyo mweka mundondera munyumviriza ibyo mvuga sivyo umviriza mumirize mumure umaze kugorora warubatse wararumva umviriza sivyo ujya kumenya aho nyene mumirize mumure wagiye aha si wawe kandi si wanyu si kwa mwene wa si kwande kuri wewe sivyo ndi kwa mugenzi wanje nyarutsa vira mu rugo nyarutsa vira mu rugo waje gutegeka ngaho waje gutegeka wewe ni wamuja muzutsa abantu no gusuka ko ni ingona y'umuceri urumva vira mu rugo nyarutsa bro wacu tubona ni hali ya mani yagiye namereka madashushe vira mu rugo wa mukoshe ubundi musi uzasubira ja mu rugo bw'iwanje nzokwereka ko ari je ndaruganze cyangwa ari wowe oh no umumara amaza nkuko nibikishe umviriza ndumva kuri umwanya namaze kuruha mu mutwe sivyo nabishe we teka nzari ifu kandi ngiye kuryama basi mana amaze umviriza ndagwa 2 minutes uzobanshikana ifungurwa iminota ibina ikarenga izo ngenda zigusuka nabyo kuvuga ngo amazi cyangiki kutumereza amajambo make reka ndakuzanira muga ntuzomenyere ko je sindi umukozi wawe tukarongora akazi ibigoga ahubwo usumvye no ngaho akira shangi ndaguseseko mana yanje ndaguha iminota 2 ikarenga umviriza nimba byazigiye bitazigiye je guza kimwe ntunzanira ibizigire urazi ko je iwacu twirira ibintu vya VIP sivyo atari ngaho uza kundishikira musi miceri n'ibiharage nzanira ibyo